Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteramanye n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ikaze n'igwanyu makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira gutunganya igisagara gushasha ngo n'umugambo ugoye gushikako mu gihugu abanyagihugu bafisa mikoro make n'umwiwezo wa Francis Rohero umunye mu banyepolitike kubwiwe leta yari kwiye kubanza gushira inguvu mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu muravyumva mwidonido ryano makuru gutembagaza ubutegetsi biguma vyibonekeza mu bihugu bitandukanye muri Afrika y'uburengero ngo ni kimwe mu bituma hoba harimwo imigenderanire Ubufaransa bwagumanye n'ivyo bihugu nkuko bivugwa na Dr Guillaume Nkengurutse umuhinga mu migenderanire y'ibihugu avuga ko demokrasi y'abazungu yanse gutsimbatara muri Afrika ni mu gihe kuri uyu wa gatatu hazindutse havugwa gutembagaza ubutegetsi muri Gabon no mu kwezi kw'indwi haravuzwe ihirikwa ry'ubutegetsi muri Niger kaze mwidonido ryana yandi ni mukanyisasi ndasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo umugambi wo gutunganya ibisagara ntushoboka gukunda mu gihugu abanyagihugu bakenye bishikirizwa n'umwe mu banyepolitike Francis Rohero mu gihe leta yashikirije ko igiye gutunganya gushasha igisagara ca Bujumbura mu bijanye n'inyubako Francis Rohero amenyesha ko leta yari kwiye kubanza kwitaho guteza imbere ubutunzi bw'igihugu kugira igwanye ingaruka mbi zishobora gushika ubundi bufise abantu bariko baraba miliyoni 13 bashobora no kurenga vuba ntidushobora rero kuzoguma tuba muri iki gihugu mwese abahabonye gutunganya ibisagara n'umugambi mwiza cyane kandi ukenewe muri kino gihe mugabo uwo mugambi ntushobora kuwutegura mu gihugu kiguma gikena abanyagihugu baguma bakena nkuko tubibona ngo uwo mugambi ucuba uwuzi imbere y'iyindi uwo mugambi utegeza gukorwa bivanye n'ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'abanyagihugu ivyo rero bisigura ko leta mu kuja imbere iba yenyene yerekana uwo mugambi n'amahera abukoresha gusumba kubwira abanyagihugu ngo bonyene nibironderera amahera babikore ngo batashoboye kubikora ngo bazokwakwa aho baba ngo bahahabwa abandi iyo rero umuntu yiyumviriye ivyo onye yumva ko bicivuta umunyagihugu bikumvikana yuko hari abantu bashobora kwirukanwa aho baba mu mazu yabo n'ubu bukene buhari ukumva ko atanyishu itomoye ivyo bintu byo babiriko birazanira abantu ubutunzi bw'igihugu butegezwa kunagurwa gushasha igihugu cy'u Burundi ntigifise za petroli canke ubutare butangaje bwo tuma abantu bubaka ibintu nk'ivyo mu kanya gatoyi bukwi na bukwi dutegeza gutangurira kugukora ivyo bita ubutunzi buhereye ku bintu bito bito nk'uburimyi ubworozi abanyagihugu bakarima bakaronka ivyo bafungura bakaronka ivyo badandaza maze ubutunzi buza mu mugwi ugira kabiri bivuye ku bidandazwa ku gutwara ibintu n'abantu bikiyongera ivyo rero vyiyongeye abantu baronka amahera ico bita revenu iyo bafise ama revenu meza cane bituma baja mu mabanki akiyongera imitahe kuko ibintu nk'ivyo ntibikorwa n'umuntu ku gatwe kiyo bikorwa n'amahera ahabwa n'amabanki canke amareta ashira mu banyagihugu bivanye n'ibikorwa bikomakomeye vy'iterambere rero ntitwoza kubeshanya ngaha mu Burundi turavye abantu batunze bahari dushobora no guharura ku ntoki ngo nibo bazoza kubaka muri iki gisagara naho yo bari quartier ntonyi ishoboka ivyo ntibishobora gukunda ingaruka ya mbere nuko abantu ahantu habo ata bidashiye ku mategeko ikigira kabiri nugusubira gukenesha cyane ifaranga ry'igihugu kuko amazu nkayo yubatswe ntaco abari karinjiza n'abantu baba bakene ntibashobora kuyabamwe nimwe muhora mwumva biba hirya no hino uzamva ahantu habaye ivyo bitaza recession hakaba ama crise immobilière kuko abantu bubatse ibintu badashobora bonyene guhesha agaciro mu kubibamwo no mu kubizanisha amafaranga iyindi ngorane y'ingaruka mbi bishobora kuzana nuko abantu iyo batacizeye ibintu biriko birakorwa mu gihugu cyabo usanga batagikunda amareta yabo ivyo rero si vyiza abantu iyo bakenye cyane baticizere kungene bakunda babarongoye
Ano makuru arabandanya mu gisata c'agateka kazina muntu igihugu gifise abanyororo benshi kirahomba amafaranga n'abakozi bogiteje imbere. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi ni wabivuga hahimbazwa kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Rumonge umunsi mpuzamakungu wahariwe umufungwa witiriwe Nelson Mandela kubw'icegera c'umukuru w'igihugu umuntu wese ahamagarirwa kubahiriza amategeko kugira ngo abafungwa bagabanuke n'inkuru ya Jean Pierre Misago. Ku bafungwa baharugwa ku bihumbi 12 bari mu mabohero 11 n'ibigo bitatu vy'igororero ry'abana batarakwiza imyaka 18 abafise imyaka yo gukora barenga ibice 50% nk'uko Domine Banyankimbo n'umushikiranganje w'ubutungana bivuga. Uwo mushikiranganje avuga ko ico gitigiri c'abantu bangana uko barindiriye vyose ku gihugu ataco bariko baraterera aragahombo ntangere ku miryango yabo kuri bonyene eka no ku gihugu. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi amwunganira yerekana ko leta ikoresha muri ico gisata amafaranga menshi yokoze mu guteza imbere ibindi bisata. Haba umushikiranganje w'ubutungane haba icegera c'umukuru w'igihugu bompi basaba ko amategeko akurikizwa hashigwa imbere ibihano vy'ibikorwa vy'iterambere rusangi. Igihano c'umunyororo kize ari uko atayindi nzira ishoboka yo guhana. Hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umufungwa witirirwa Nelson Mandela ku civugo kigira kiti tugwanye ubukozi bw'ikibi umunyororo n'uruhombo ku iterambere ry'igihugu. Umushikirizamanza Kizigenza wa Republika yaboneyeho akaryo ko kurekura abafungwa 31 10 muri bo umwirondoro wabo wari wamaze kurangira bakaba baciye bahabwa impapuro zibarekurira gusohoka ibohero abandi umwirondoro utari bwahere. Umushikirizamanza Kizigenza avuga ko igikorwa gica kibandanya nabo bahabwe impapuro zibarekurira gusohoka ibohero. Jean Pierre Misago tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta butegekanya guhinyanyura umugambi w'igihugu jejwe iterambere. Odase Niyonzima ashikiriza kuri wa kabiri ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023 avuga ko ubushikiranganje bwose n'ibisata vyose vya leta bibwirizwa gutunganya imigambi vyisunze uyo mugambi mushasha. Turatekanya guhinyanyura umugambi w'igihugu ujeje iterambere PND igitabo tuko turakorera ko cimbona kazoza tugisubiremwo kugira ngo tugishire ku murongo n'iki kitabo cimbona kazoza cy'igihugu kivuga ko igihugu cy'uburundi coba igihugu cifashe mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mwaka wa 2060. Bisaba yuko igitabo c'imigambi ya leta PND gisubirwamo kizosubirwamo rero muri mwaka. Hateganijwe gutunganya ibizorangurwa mu bushikiranganje bitandukanye no mu nzego z'igihugu zitandukanye hisunzwe umugambi ujejwe iterambere nyene ya PND tudusubiramwo kugira ngo ubushikiranganje bwose n'indi bisata bya leta bibe bifise imigambi iterambere yisunze iyo mbona kazoza nshasha. Hateganijwe gutunganya imigambi mikuru iba yashizwe imbere gusahiriza mu kiringo cyo kuva mwaka wa 2024 gushika mwaka wa 2027 ni apipe tusubiramwo. Hatekanijwe gushiraho amategeko yo kwisungwa mu ntumbero yo kubandanya imyanyuro yerekeye gukoresha uburyo ico bwagenewe. Iyo myanyuro ikaba yerekeye ya nteguro nshasha y'amafaranga leta ikoresha mu buryo bushingiye ku migambi bije programme. Iyo rero turayibandanya kuko ubu ivyo twakoze ari ibikorwa by'umushinge ariko ibikorwa nyamukuru
biri imbere ko bitegeza gushiraho amategeko n'izindi nzandiko zerekana ingene iyo nteguro itegeza gushira mu ngiro kubandanya gukurikirana itunga rusangi hisunze ubuhinga bwa none nuvuga yuko muri iyo nteguro yo gukora yo gutunga amafaranga ya leta biciye yisunze imigambi hari ateganije yuko dushira mu buryo bwa none ari bita digitalisation byose bigakorwa ku mbuga ngurukana bumenyi hatekanijwe gushira habona imigambi mikuru izo kwisungwa mu bisata bitandukanye vya leta. Ano makuru arabandanya ngo iduga ry'ibiciro by'isukari ibinyobwa bya Braludi n'isima ya Buseko ryavuye ku iduga ry'agaciro k'ifaranga mva makungu n'ibikoresho bikenegwa byaduze ku isoko n'inyishu z'umushikiranganje ajejwe ubudandaji Marie Chantal Nijimbere ku bibazo by'abashinga amateka kuri wa gatatu akaba yari umutumire mu nama nshinga amateka ibindi kuri inkuru tubibaze Jean-Marie Mayonga. Bamwe mu bashinga amateka bifuje kumenya imvo z'iduga z'ibiciro nk'isukari ya Sosumo ko mukorohereza abayidandaza gushika ku badandaza bato ko bariyumviriye ingaruka zohaba ku basanzwe badandaza ico gifungurwa. Mushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yishwe ko atakintu na kimwe cahindutse mwishira mu Sosumo kukuntu yorohereza abadandaza ko inyungu bahora baronka itahindutse. Ikindi kibazo cabajijwe cari kijanye n'abantu baba bakora ubuzi bwa leta ugasanga bakora n'urudandaza bituma abadandaza bato badashobora kuronka ukuntu bitunganya muri ico gikorwa. Kuri ico kibazo umushiranganje Marie Chantal Nijimbere yishuye ko ushaka gukora ibijanye n'urudandaza ataco bisaba igikuru uko yubahiriza amategeko. Bindi bibazo vyabajijwe hari kijanye n'abadandaza basanzwe babika amahera mu mabanke ariko hageze ko baja kuyatora na cencana amahera mva makungu bishika ntivyorohe. Inkuru ya nyuma agize ano makuru gutembakaza ubutegetsi biriko biribonekeza mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero ngo biva ku mvo nyinshi ariko intumbero igihugu c'Ubufaransa cagumanye mu migenderanire bifitaniye irabifisemwo uruhara n'umwihwezo w'umuhinga mu migenderanire y'ibihugu abona ko Afrika bikwiye ibihugu vya Afrika nako bikwiye kubahwa navyo vyitunganirize intwaro ihuye nico abanyafrika bakeneye. Dr Guillaume Ndayikengurutse asigura ko intwaro rusangi yazanywe n'abazungu yanse gushinga imizi kuko yaje ishingiye ku nyungu z'abazungu. Ni mu gihe mu gitondo cyo kuri wa gatatu havuzwe itembagaza ry'ubutegetsi muri Gabon. Ikintu ca mbere dukwiye kubona nuko burya ibihugu vya Afrika byaratswe ingene byari vyitunganije mu bijanye no gutwara. Baciye bashiraho uburyo bwo gutwara ibihugu vya Afrika bitari bimenyereye ariko uburyo bwo gutwara biri mu nyungu zavyo z'ivyo bihugu byari bije kugira colonization. Kandi rero ivyo bihugu byarabandanije n'inyuma yo kwikukira bigerageza kubandanya bifise ukuboko mu bijanye n'amatwara y'ibihugu vyacu. Naho twavuga ati twinjiye muri demokrasi. No musi gihari nuko hari mu bihugu bimwe hariho ishavu rikomeye y'abantu bavuga ati ingorane zose dufise ziriko zirava kuri biriya bihugu byadukolonije n'ubu bikaba byagumye muri politike yacu. Ishavu rifiswe cyane n'ugwaruka imbere hagaca haje abasirikare bakavuga ati reka duhindure. Igihugu c'Ubufaransa gusumba ibindi bihugu cyaragiye kiragirizwa gose ko byanse ko kirekura kigashaka kuguma kiri muri ivyo bihugu kigerageza kugira inguvu kubijanye n'ingene ivyo bihugu bitwawe. Uno munsi rero biragoye guca tuvuga ngo hariho isano hagati y'ayo makudeta na politike igihugu c'Ubufaransa gifise muri ivyo bihugu. Mugabe ico tubona coco nuko hari ishavu rikomeye kuri ico gihugu c'Ubufaransa. Ariko ko igihugu c'Ubufaransa ingene cagiye kiritwara muri imyaka iheze muri ivyo bihugu hanyuma bene ivyo bihugu bakavuga ati ingorane dufise hanini ziriko zirava ku gihugu c'Ubufaransa. Ico co ni ikintu turiko turabona twese. Nivyo aba bariko barahirika ubutegetsi barashavuriye Ubufaransa barashavuriye abasangiye igihugu b'Abanyafrika ingene
Zere ano makuru muri migi kirundi twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.